Yesu ashimwe bene data nkunda aho muri hose ku isi yose ndasubiye kubaramutsa amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo agwire muri mwebwe mwese muri kumwe na Françoise Habunayo ndashimiye Imana data rurema kubw'uyu mwanya mwiza duhaye kugira ngo tuganire ku ijambo ryayo. Reka dusenge. Data mu izina rya Yesu ndagushimiye wowe uri mu ijuru kuko ari wowe utwemereye kugira ngo uyu mwanya tuganire na bene data. Yesu ndagushimiye cyane kuko wari warabiteguye uyu mwanya wari warawuteguye. None Yesu ndakwinginze ngo umuntu wese yumviriza ibingira mvugire hano muri kano kanya mwami Imana umuhezegire kandi ureke muhemu yera amusobanurire ibyo washatse kuvuga ibyo ari byo. Ngusabye ninginze Yesu kandi nzi kubikora ni mu izina ryawe ryera Kristo. Amen. Bene data nkuko nari narabibemereye nari narababwiye yuko nzobabwira icyo Imana yambariye ku bw'iki kintu bita vaccin iri kwiraza muri iyi minsi iri kwirakora. Iyi vaccin iteye ubwoba abantu benshi kandi sinzi n'igituma ibateye ubwoba, ariko hariho impamvu kumbure. Maze iminsi numviriza abantu benshi babivuga ko abantu batandukanye. Hanyuma hariho bene data bamwe bigeze kumbaza ngo none ngo tugire gute, ngo mbega tuyifate canke tuyireke. Ariko narababwiye nti mu by'ukuri nimusenge kugira ngo Imana icizo kubwira bari cukora. Ariko ku ruhande rwanje nta na kimwe Imana ari bwabimbarireko, nico catumye ntaco nashoboye kubabwira bene data. Ariko uyu munsi nje kubabwira ico Imana yambwiye. Bishobora kuba bitandukanye n'ivyo wizera, bishobora kuba bitandukanye nuko vyumva, ariko ntaco bitwaye. Na jewe byatandukanye nuko navyumva, ariko Imana kuko ari Imana ibona kure kandi igasobanukirwa byose, icyo dukora gusa turayizera kuko ivuga ukuri. Rero icyo ngomba ndabereke ndabinginze kugira ngo mujane nanje ntihagire na kimwe kibacika mu byo mvuga. Icambere ndagomba ndabereke iki kintu abakizi murakizi, mu gifaransa tucita poivron, poivron. Hanyuma abandi mu giswedwa yitwa paprika. Iki nico nza gushimikirako kuvuga muri ico kintu Imana yanyigishije muri iyo vaccin. Ushaka kumbwira uti mbega ibyo bijanye bite nico kintu uri kuratwereka. Nico gituma nakubwiye nti unkurikire neza wumve ico Imana yashatse kuvuga. Muri ibi bihe turimwo ibihe byo muci, abantu benshi turi no mu Burayi, ni igihe ciza co gutera kuko mu bindi bihe murazi twe tuba dufise neige, ariko ubu ni igihe c'izuba n'imvura. Abantu rero bashaka gutera nk'utuntu duto dushaka kumera mu gihe gitoya. Muri ibyo rero natwe twashatse gutera iki giterwa citwa poivron. Mu kugitera twafashe turasatura, indani urasangamo hari akantu ka reka ndagisature turabe. Murabibona ingene ziba zimeze. Harimwo imbuto. Izi mbuto rero twafashe dufata akantu nkaka, urabona ni papier de toilette cyangwa ni serviette. Twafashe nk'uku dushiramwo izi mbuto, tuzishiramwo nk'uku urabibona, tuzishiramwo. Hanyuma tuzishizemwo ngira murabibona neza, tuzishiramo nk'uku. Hanyuma tuca turazinga, hama tuzinze tuca turaboha. Tuheje kuboha tumemera kwa amazi, hanyuma tuca dutereka ahantu kwidirisha. Tuca dutereka kwidirisha nk'uku twaboshe.
twaramemereye ko n'amazi, hanyuma turaboha, hama dutereka ku idirisha. Bene data, ibi twabigira kugira ngo dutere turabe ko bimera. Hanyuma haba izindi mbuto nk'izi nyene twashize ku isahani. Dushira ku isahani, reka nifashishe aka kantu nkuko tuvuge ko ari isahani. Dufata za mbuto dushirako tumemeraho, dushiramo n'amazi kugira ngo turabe ko uko bizomera, ko zizoja kw'imizi canke uko bizomera. Ariko izi twashize ku isahani, amazi yarakamye, imbuto ziguma gutya nyene. Ariko izi twashize mu gapapuro nk'uku, zozo zarameze. Ibi rero nibyo twakoze, twabikoze nyene nk'uko twateze n'izindi mbuto, twaragerageje n'izindi. Ariko icyo nagomba kubasobanurira ni ingene Imana yasobanuriye iyo vaccin. Reka rero tugaruke ku kintu cacu. Narose hari tariki 8 z'ukwezi kw'indwi muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021. Ico gihe ndota mbona abantu bariko baragenda, dufate bana ijya nzu, murabibona iriya nzu, nabona ari inzu yera yanditseko ngo vaccin COVID-19. Mbona yanditseko gutya. Hanyuma rero mbona abantu bariko bagenda nk'abaja muri iyo nzu, bisobanurwa ngo boba bari bagiye kwivaccinisha. Hama rero mbonye abo bantu, mwibuke ko aho hari mu nzozi, mbonye abo bantu rero ntangazwe no kubona umwana wanje yari muri bo. Ncambabazwa rero n'ingene uyu mwana agiye nawe. Nca ndamubwira nti, naka ndamuhamagara mu izina, ugiye hehe, ivyo ugize n'ibiki? Aca arambwira ngo urabona aya mazu yose, anyereka ababanye n'ayandi mazu hariya, murashaka kuyabona. Arambwira ati, urabona aya mazu, aba bantu badukikije, ati aba ngiye muri irya nzu baza kubona ko ngiye. Bisobanurwa ngo yaragombye kunyereka ati ngiye kwemeza abantu yuko nanje nemeye gufata ijya vaccin. Uyo mwana niko yansobanuriye. Nanje rero ngomba kumusobanurira nti yamara ivyo bintu gize sivyo. Ariko arambwira ngo je ngombye kubereka gusa, ngo ariko jewe ngo sinza kwivaccinisha. Aca nsobanura ikindi kintu ntasobanukiwe, ambwira ngo rega hajya ngo tugiye gutora urupapuro rutwemerera kuzokwivaccinisha uyundi munsi. Ndavuga nti ivyo bintu nibiki? ngo hajya ngo tugiye gutora urukaratasi rwemeza twiyandikishe, bisobanura ko twemeye kuzokwivaccinanisha. Ariko hajya ntibavaccina. Okay. Ariko rero je ngomba kumusobanurira vyinshi, ndamubwira nti mu mutima wanje niho nagomba kwimubarira. Nari numva mfise ikintu cyo kumubwira nti oya, wiyumviriye nabi, kubera yuko ubwo wiyumvira ngo uri kurereka abantu ngo ariko niwashikayo urakirwa urupapuro gusa, ariko umwanya wo kwivaccinisha ntuzogenda, wewe ugombye kwereka ko wemeranije nabo. Ariko umenye neza yuko niwashika hariya bakandika izina ryawe, bakandika n'inomero, bakaguha n'urwo rukaratasi baza baguhaye, ruzoba ruriko inomero zawe. None umunsi bazovaccina abandi bazohamagara ya nomero yawe. Niko je numva ndiko ndayimusobanurira. Rero uko wari kuriyumvira ko ugomba kwinyegeza, siko, ahubwo uri expose. Uko niko nagomba kubimusobanurira mu mutima wanje. Mugabo wewe antanga kuvuga, ambwira ngo we ntavyuzi, ngo nta nivyo wumva, ngo reka ngo ndaza kubigusobanurira neza ngo 3:30 z'ijoro. Ambwira ariko aragenda bandanya aja kuri yanzu. Ambwira ngo ndaza kubigusobanurira 3:30 z'ijoro. Mwene data uri kurankurikira, jewe narinzi ko ndiko ndavugana n'uye mwana. Hanyuma
nca ndamwishura nti oya saa 3:30 zo mwijoro buzoba bwije cane basi ngwino uza kuza 6h basi ubinsobanurire neza. Aho twavugana ariko aragenda abandanya kuja kuri iyo nzu. Niho rero jewe inzozi zaciye zigarukira ngaho, zigarukiye aho ndiyumvira ibintu mbonye, ndababara kubona umwana wanje yari yemeye kugenda nawe, numva birambabaje cane. Hanyuma haca urumva ko bwari bwakeye, haca haza abashitsi baje kuturamutsa bisanzwe. Hariho umushitsi umwe wo kwisengero wacu yaje, hama rero turamwakira aravuga icamugenza, hama tukiriko turaganira urumva aho bwari bwakeye, sinari nkiri mu nzozi. Nca ndamubwira ndababarira bose ntiyo ntibasha, ndababwira ibintu naraye mpejeye kurota ubunyene kuko niriho nari ncikangura kandi hari hakeye. Niyo ibintu mpejeye kurota ubunyene ngo nibiki? Nca ndababwira niyo ntimbona abantu bariko baridirije bagenda ni kwivaccinisha basha, ni kandi nticambabaje nabonye n'umwana wanje yavyemeye nawe yagiyemwo. Hama rero uwo turi kumwe, uwo mushitsi wacu yatugendeye aca aravuga ngo none gabasha, ngo none ngo tuzogira gute, ngo rega ngo nous sommes obligés basha, ngo none wumva tuzogira ane, ngo ko bavuze ngo ntawe uzosubira kwemererwa gutembera ngo adafise ativaccinishije, ngo kandi ngo si ibyo gusa ngo no mu buzi bazodukura ngo tutivaccinishije, ngo none wumva tuzobaho gute, ngo tuzogenza gute. Nanje ndamwumviriza urumva yewe yaramushitsi, nca ndahora ntaco navuze. Hanyuma ubundi twari kumwe nyene aca nawe aravuga commentaire yiwe, aravuga ati ariko uko biri kose iyi vaccin ntabwo ari nziza, ati ivugwa ko ibintu vyinshi. Urumva nyene umwe wese yavuga uko avyumva. Jewe rero nanje ndahora, hama nca nibuka yuko muri izo nzozi nabwiwe ngo ndaza kubigusobanurira saa 3:30 z'ijoro. Naje rero ncavuga nti iyi saha nahawe ashobora kuba ari Imana igomba kubinsobanurira neza. Ariko ivyo sinababariye yuko mfise iyo rendez-vous. Abo bashitsi uko nabibabariye nabibabwiye bo bona nagarukije ngaho, mugabo muri jewe nca nibuka yuko yambariye ngo aza kubinsobanurira. Nca rengira ikibazo nti none ko namubwiye yuko aza saa 12, none eske yagumije ya saa 3:30 canke naho aza kuza saa 12 nkuko nabimusavye. Hama ncavuga nti reka basi ko ntabizi, reka basi ntangure saa 12 ngende ndabe nihatagica ambwira nza kumenya yuko yarindiye kuza kubimbarira saa 3:30 z'ijoro. Ngiye kuraba isaha rero yo nsanga 6h yamaze kundenga, nsanga ahubwo aza ari saa 1. Ncavuga nti aha nubwo rataciye ambwiye ntingira ngo aza kuza saa 3:30 nkuko yabimbariye. Niho rero naca nitegura kuri iyo saa 3:30. Mana ndaraba ntihagi ikintu na kimwe kincika, ndakora udukorwa nyene nabwiza gukora, ndaheza byose nyene ndegeranya, abo ngaburira ndabagaburira hakiri kare, ibintu byose ndakora ibyo nategeze gukora. Hama rero saa 3:30 nca ndagenda ndaduga hejuru ku gitanda, nicaraho nzana Bibiliya, nzana ikaye, ikaramu, ibyo nokoresha byose ndaza nshira ngaho. Nditegura nyene ndambara neza, ndicara ndategura ahantu neza ukuntu nyene. Amaca ndicara, mpejeje kwicara ntangura gusenga, niyeza nsenga ntazi nti none aza kuza gute, mbega ndasinzira, mbega aza kwinjira muri iki cumba, mbega biragenda gute. Ariko mvuga nti reka nanje ndabirabe ko yambwiye saa 3:30, jewe saa 3:30 nta n'umunota ndengana. Bene data, niho rero saa 3:30 zibura iminota 10 naza nashitse aho hantu niteguye guhura, niteguye kumurindiririra.
narabye ahantu hari calme nyene urumva cangenda mu cumbi wanje niho naza numva ijwi rihamagara cane ngo Françoise habuzamo iminota 10 ngo hano naho yarinde yari umuntu amamagaye yari hasi mu cumba mu kindi cumba cyo hasi ampamagara n'ijwi rirenga nyene ngo nze ndiruka ndibaza nibikiga yimwe habaye iki nibiki ndirukanga ngiye kuraba rero manutse nshitseho aca arambwira ngo ngo nagomba ndakwereke ngo raba ngo za mbuto ngo twatera ngo heraba ngene vyabaye ndababwire bene data nuko nyene ariko ndabibarera kuri iyi video ntabyo mfise ngo ndabereke ntivyari vyabaye gutya anye ariko za mbuto twashira ngaha twasanze zameze zagiye kwimizi kandi zatoboye n'iki gipapuro zatoboye zaduze ziboneka hejuru kandi ziriko n'imizi cha turavuga tuti aha tuti izi rero nizo tuzotera aho dusanzwe dutera ibiterwa dutera hanyuma aje kubinyereka ntangarazwa no kubona izo mbuto ngeze ameze muri urwo rupapuro ntangazwa nuko kuntu vyabaye ariko cyane nagomba ko nyaruka sincererwe kuri ya rendez-vous ndamubwira nti izi rero ziri destine kuzogenda mu murima nizi nizo zogenda gutegwa hahandi dutera ibintu ati sawa kandi nyene niko nyene hama rero nca nihuta nsubira mu cumba nihutse nsubirayo rero Imana ishimwe nihuse rero nsubirayo niho rero naca nicara 3:30 zari zigeze zuzuye zuzuye hama rero ndasenga ndaheza ndegeranya byose uko nari nabiteguye niho navuga nti mwami wanje rero ndaje numvuge za saha zimaze gukwana ko neza hanyuma niho naza numva nk'umuntu yoba nk'ijwi ruvugira mu mutima wanje ni nkaho numva umenga ijwi ryarambaza nanje nkishura hama nza numva ijwi rimbajije ngo mbega ngo umupresident ngo avuze ati ndabahaye rendez-vous ndaza kubonana namwe 3:30 z'ijoro ngo hariho uwundi muntu numwe ngo yomubwira tekaye nyakubahwa ahubwo dukeneye yuko udukoranye 6 ambwiye gutyo ndavuga nti ntibishoboka mwami ntibishoboka president avuze nta nuwundi yomusubizamwo hanyuma rero acambwira ngo none jeho ngo kubera iki nakubariye ngo ndaza kugusobanurira 3:30 z'ijoro hama nawe ukambwira ngo yaye ngo 3:30 ngo ni kera ngo uze kumbarira ngo 12:00 ngo kubera iki Chanda mwishura nti mwami wanje mbabarira sinari nabimenye sinari namenye ko ari wewe uri kurambya nti sinari nakumenye hama rero maze kusaba imbabazi aca yongera arambaza ikindi kibazo ngo none ngo bigena nakweretse ngo wabitahuye nca ndavuga nti bihe ngo ntavyo mpeje kukwereka ubunyene ubunyene ryari bihe ngo wowe ngo simpeje kuguhamagara ubunyene ngo habuzemo iminota mike y'imbwizi zishike ngo simpeje kuguhamagara ubunyene ambwiye uko nca nibuka yuko kweri mpeje kumva umuntu ampamagaye nca ndavuga nti aha ngo none bigena nakweretse wabimenye ntibihe wanyeretse aca arambwira ati mpeje kukwereka ingemwe zatewe mu gipapuro kandi izo ngemwe zaje kwimizi
n'ingemwe zaza zameze ati ntabyibona mpeje kukwereka ntegome cyanibuka ko mpejeje kubibona ntegome ntinabibonye ashayongera arambaza ati uriya muntu wabonye yakubwiye ngo ngiye guhitana ngo ngiye muri irya nzu ngo kurondera igipapuro kizonyemerera gucanshwa ngo hoho ngo wabisobanukiwe ndavuga nti jewe yavuze ngo agiye gutora urupapuro ruzomwemeza kuza gucanshwa nti mugabo nti jewe hajya ahantu nzi yuko bagenda kuvaccina abantu nti kuko niko hari handitse asharambwira rero ati ivyo nivyo nje kugusobanurira arambwira ati bajya bose ubona bagenda kuri iriya nzu mwebwe muvuga ngo bagiye kwivaccinisha ariko message nje kukubarira ivuga ngo kuriya nukurondera urukaratasi ruzobemeza yuko bemeye kwivaccinisha ndavuga nti ibyo bintu sindabisobanukiwe aca arambwira ati bariya bose bagiye hariya bamaze gufata urucanco nk'uko mwebwe muvyita muti baba vaccinye ngo bajye bose bamaze kuba vaccine ngo bagereranywa n'izo mbuto wabonye zameze muri ico gikaratasi izo mbuto nizo ziri destine canke nizo zagerewe kugenda gutegwa mwivu aho zizokurira mwivu numva ivyo bintu bishishikaye kunjanga cane arambaza ngo none wabisobanukiwe ubuhoho ndavuga nto yaye arambwira ati jewe nje kukubwira yuko bariya abantu bagiye kwivaccinisha ahubwo si ukwivaccinisha ahubwo baronse uburenganzira canke igipapuro kibemerera yuko bazogenda kwivaccinisha bazoronka vaccin ikurikira ndavuga nti none iyo vaccin ikurikira niyihe asharambye ati ivyo nivyo nje kugusobanurira tibariya abantu babwiye baronse ikizobemerera yuko bashigwa ko ca kidodo murindiriye 666 mwene daturankurikiye numvise ivyo bintu nagize ubwoba numva sindavyumva numva binteye ubwoba numva sindabisobanukiwe ndose ndamubaza none ko twebwe tuzi neza yuko hajya bagiye kuba vaccine kubera iki wowe uvuga ngo bagiye gutora ngo rukaratasi ruzobemerera aca arambwira ati bajya babaye vaccine ca kidodo nicatangura gukora bajya nibo bazoba cible bajya nibo donc bajya ni nka yansobanuriye agomba kunyereka arambwira ati eheraba izi ngemwe nakweretse ziri ku rupapuro zamaze kumera imizi izi nizo zizogenda gutegwa mu ivu none sivyo ntegome niko aba bantu batoye vaccine nabo bazoja gushirwa ko ca kidodo novuga nti ni intango canke ngerageje kubisobanura mu majambo yanje ni nkaho umuntu aba yagiye kwiyandikisha mu ishuri ati nzogende kwiga nukuvuga yuko utiyandikishije ntazokwiga rero ni igipapuro kikikwemerera kuzoba vaccine nshuti nkunda uri kurankurikira urumva ibi bintu ngene biteye ubwoba mbega none wumva ari urucanco rusanzwe nk'uko wari kuravyumvira nk'uko nanje navyumvira eka da kandi ndakubwire yuko uru rucanco sigo rurimwo ca kidodo ca 666 oya ntibirimwo ahubwo urufise niwe azoba arondegwa ca gihe ca 666 ni nkaho uvuga ati ndafise abakiriya hariya ni nkaho uvuga uti ndafise abantu banje amaze kuvuga rero abisobanurira ati nagomba kugusobanurira yuko bajya bagiye kwivaccinisha ahubwo bagiye gutora urupapuro ruzobemerera ko bazoba
bazokwitwa ko ca kidodo. Numva rero ivyo nta mwana w'umuntu wundi yobinsobanuriye, ni data wo mwijuru yaje kubimbarira. Acambwira ati nico gituma nakubwiye nti wewe uri kuvuga ivyo utazi, ahubwo ukuri ko yabijya bintu ni ibinyere ndiko nkubarira. Ati nico gituma nakubarira nti ndaza kubigusobanurira 3:30 z'ijoro. Mwene data uri kurankurikira ni wumve uko nyene Imana yambariye. Ndabizi ko ufise ibibazo vyinshi, ivyo bintu biguteye ibibazo vyinshi, ariko hariho ikibazo kimwe nagomba kwishura, kandi naco nyene ni Imana yashatse ko kijamwo kugira ngo abantu bashobore kuronka inyisho. Ushobora kwibaza uti none nitwasenga, abamaze kwivaccinisha nitwasenga, mbega Imana ntizoshobora kubinetraliza mu mibiri yacu? Ndakubwire, wa mushitsi yaza nawe yari yatumwe n'Imana. Kumbe wa mushitsi yaza nkamubwira nti jewe mpeje kurota ibintu ujya ngene yavuze ati none tuzogira gute ko bazoca batubuza gukora akazi, bazoca batubuza kuvoyaje, none tuzogira gute? Ahubwo tuzosenga Imana. Wa mushitsi niko yambariye. Nanje ncambwira uwo muntu ariko aravugana nanje asobanurira ivyo, ndamubwira nti none nitwasenga, abantu b'Imana nibahaguruka bagasenga, mbega ntizobinetraliza mu mibiri yacu kugira ngo ntidushobora gufata ico kidodo? Ko nzi hariho abantu benshi babaye vaccine atavyo bazi. Acarambwira ati ivyo ntibishoboka, ubusenga nasenge ataragwiteza, tariko niyamara kugwiteza azoba abaye nka zirya ngemwe zari mu gipapuro nakweretse zifise imizi, ziri destine kujanwa mu murima gutegwa. Uko niko yabinsobanuriye. Hanyuma canongera ndamubaza nti none ko mbona bigiye gukomera, natwe abatariteza n'abandi bose batazokwiteza, none two bizogenda gute? Ko mbona bazotubuza kuvoyaja, bakadukura mu kazi, bakagira nte, tuzoca tubaho gute? Umwami Yesu Kristo arambwira ati humura, abamperereye ko bose nzobana nabo kandi nzobafasha. Iryo jambo ryarampumurije kuko nari nibaza none bizogenda gute, ariko umwami avuze ati nzobana namwe, nca numva umutima wanje uraremye. Umviriza mwene data nkunda uri kurankurikira, ushobora kumva umutima wawe uvunitse, ushobora kumva uti none jewe karabaye, ariko Imana yarambwiye kuko nashishikaye kubabara cyane ku bw'abo bantu bamaze kugwiteza. Hama rero acarambwiye ati abo amahirwe amwe gusa basigaranye nuko igihe cyo gushirwa k'ikidodo aho kizozira kizosanga batakiri mu mubiri, ariko abo kizosanga bari mu mubiri ntibazokweshapa, ntibazorengana, abo bazogishigwako. Canumva umenga basi ko habonetse ko na voix de sortie, numva nyene buke umutima wanje basuraremurutse. Ariko bene data muriko murankurikira aho muri kwisi yose, mu nyumve ntawe numwe nje gukonvenka uko ari bubigenze. Jewe ndiko ndatanga témoignage yuko Imana yampishuriye. Nta numwe nje kwigisha ngo genza gutya subira gutya, nje kuvuga uko Imana yampishuriye. Wewe umenye ni wagenda kugwiteza, uzobugiye kuronka carte izokwemeza kuzokubita ko ca kidodo. Uko niko data wo mwijuru yambinsobanuriye. Hanyuma
ndashima Imana kuri benshi mwari mwambaje ati none tugire gute, nahawe ho kumenya uko uri bubigenze. Narasubiye ndamubwira nti none ga mwami, kubera iki ubimbariye ubu unye kandi hariho abantu benshi bamaze kubikora mbere, kubera ko utabimbwiye mbere kugira ngo mburire abantu bataja kwiteza urucanco. Mwami arambwira ati erega naho bivuze ntiwiyumvire ko ari bose baza kukumvira. Asharambwira ati n'abariya bagwiteje hariho icabasunitse kubikora. Kubera yuko natumye abandi ndababwira nti ntimubikore. Hariho icabasunitse, basunitswe ngo bamwe bavuze ngo twoca duheba akazi, boca badukura mu kazi, none tuzobaho gute? Abandi baravuga ngo ntitwoshobora kuguma ngaha tudasohoka, tutavoyaja, ntibikunda. Ati rero benshi bakwezwe n'ivyo. Ati nico gituma ngubwira ngo naho wari kubivuga hakiri kare, n'ubu hariho benshi bazovuga batekaye ntibikunda, twobaho gute? Ariko abo gukira barahari. Yesu nashimwe. Naciye nibuka ijambo ry'Imana rivuga ngo abagomba gukiza ubugingo bwabo ngo bazobubura, ngo ariko ababuheba ku bwa Kristo ngo bo bazoburokora. Umve nkubwire mwene data uri kurankurikira, ndiko ndakwingingira kwizera Imana no kurangamiza ku Mana. Ku Mana honyene niho hari uburuhukiro, niho hari ubukiriro, nta n'ahandi. Ushobora kuvuga uti jewe rero kubera yuko namaze gufata urucanco bisobanurwa yuko nzoca baho neza, nihaza ibyago ntibizonkorako, nihaza ibi n'ibi ntibizonkorako. Nagenda kubwira ko turi mu gihe ca nyuma, turi mu gihe c'iherezo, mu gihe cavuzwe, kandi ico gihe nyene caratanguye. Nimba utari bwabimenye, abantu b'Imana twaramaze gushika mu gihe kigoye, aho hari ibigwanya Mana vyinshi, aho hari ibigwanya abasenga vyinshi. Ariko umve nkubwire, usobanukirwe yuko ukwiye kugumya ico wakiriye, ukaguma ku Mana, ukaguma wizigiye iyo Mana. Niba ijambo ry'Imana rivuze ngo nagushushanije mu kiganza canje sinzokurekura, mwene data reka gutinya ngo mbega bizogenda gutejo, bizogenda gutejo. Yesu Kristo muri kumwe byose ari amahoro. Sinkubwiye ko udashobora kuja mu bihe bigumye, urashobora kuja mu bihe bigumye. Siwe uzoba ubaye wa mbere mu kuja mu bihe bigumye kubera yuko wiyemeje gukurikira no kubandanya inzira y'Imana. Siwe uzoba ubaye wa mbere. Hariho n'abandi babikoze ubwa mbere, bamwe ba Stefano babateye amabuye, n'abandi baciwe amazosi, nibisanzwe. Ndagomba nkwingingire ngo reka kubabarira, gutinyirira uyu mubiri nkaho umenga uzowamamwo, ahubwo ndaguhamagarira gukunda Imana no kugumya Imana no kuguma muri we. Ivyo nivyo ndaguhamagarira. Hanyuma turavye mu gitabo ca Zaburi 118 ku murongo wa 8 haravuga ngo kugira uhoraho ubuhungiro, ngo kuri nikimaze kuruta kwizigira abahambaye. Ntukizigire ibindi bintu, wizigira uhoraho. Wewe wizigira ngo ntibazogukura mu kazi, wewe wizigira ngo uzocura nk'ama avantage ariya nariya. Mwene data, bizomara igihe kingana iki? Raba Imana, rangamiza Imana. Nagize kwiyumvira cyane ku bw'aya majambo, numva nti abakristo bagomba kugenda neza nk'uko Imana igomba, tugeze mu bihe bikomeye. Ariko ntaco, reka tubandanye inzira ya Kristo. Imana ishimwe. Turambye mu gihe tabo c'Abikorinto ba mbere igitabo c'16 hariho umurongo uvuga ngo mwame mugavye, ngo mushikame mu kwizera, ngo muba abagabo, ngo mugire inkomezi.
ibi kugira ngo umuntu ahagarare muri ibi bintu ni ukugira inkomezi, ni uguhagarara wowe nyine ukagwanira icyo ushaka gushikako. Imana yarambwiye ngo rega ngo si ibyo gusa mubona ngo bazobaha n'amavantaje yandi menshi, ngo bazobakwegesha ibi n'ibi babakwege ngo kugira ngo baronke abantu benshi bashoboka, kugira ngo babaronke ngo benshi kandi bazokwicandagisha kubwo kwirukira ayo maronko bariko barabaha. Rero nahawe kumenya aho uri buhagarare ahariho. Turavye mu gitabo ca Petero wa kabiri, ikete ya kabiri Petero ryo muri Petero wa kabiri igice ca gatatu ku murongo w'17 naho tuhasanga amajambo akomeye havuga ngo none mweho abo nkunda ngo kuko musanzwe muzi ivyo mwirinde ngo ntimutwagwe n'ubuzimire mugata ugushikama kwanyu ngo ntibutwagwe n'ubuzimire bw'abatirinda mugata ugushikama kwanyu. Nanje ndakubwiye mwene data, hariho abantu benshi cyane bazokubwira ngo yaye ngo ivyo bintu by'abarokore sivyo, ngo yaye ngo ibi n'ibi. Ndakubwiye nti ntutwagwe n'ubuzimire bw'abatirinda ngo have uta ugushikama kwawe. Shikama, hagarara uko ijambo ry'Imana rikubwiye, umviriza icyo Imana ivuze, gendana n'Imana. Abatagomba kugendana n'Imana nabo ntukabakurikire, kuko niba bakurikira bizoba bikubereye nabi. Tugeze mu gihe kigoye, hariho abantu benshi bavuga ngo bakorera Imana, bavuga ngo n'abantu b'Imana, mugabo bakavuga ivyabo batakuye ku Mana. Ndakubwira mu nyonga z'Imana isumba byose, ndiko ndakubarira ijambo ry'Imana, wirinde. Petero wa mbere igice ca gatatu ku murongo w'17 havuga ngo ku murongo avuga ngo pardon, ni ku murongo w'14. Petero wa mbere igice ca gatatu ku murongo w'17. Mumbabarire, ni Petero wa kabiri igice ca gatatu ku murongo w'17. Petero wa kabiri igice ca gatatu ku murongo w'17 havuga ngo none mweho abo nkunda kuko musanzwe muzi ivyo mwirinde ngo ntimutwagwe n'ubuzimire bw'abatirinda mugata ugushikama kwanyu. Uko niko ndababwiye mu izina rya Yesu, mwirinde bene data, ntimute ugushikama kwanyu mutwawe n'ubuzimire bw'abatirinda. Kandi mumenye neza yuko naho mwobabazwa muho gukora uko Imana ishaka, mwoba muhiriwe. Naho mwobabazwa muho no gukora uko Imana ishaka, mwoba muhiriwe. Iryo naryo turisanga muri Petero wa mbere igice ca gatatu ku murongo w'14. Rero niryo rivuga ngo yamara naho mwobabazwa muho kugororoka mwoba muhiriwe. Nuko rero umwami Yesu Kristo abahezagire. Yari yo ntahe nagomba kubasangiza bene data abariko baja mu ijuru. Ndagomba ngo tumenye ko twinjiye muri faze itoroshe, kandi tumenye neza yuko Kristo Yesu ariko araza. Haleluya, Kristo Yesu ariko araza. Ndakubwire mwene data uri kurankurikira uri hose, subira ufurura ingabire yawe, subira usenge, subira wegera Imana, subira ubaza Imana, subira byagutandukanije n'Imana uvyihane. Uvyihane.
turindiriye ku Kristo Yesu aza gutwara umugeni wiwe, kandi ataraza ibyago bishaka gukomerana. Ariko nkubarire ngo guma kuri Kristo Yesu, data ntazoguhemukira, data ntazoguta. Uko yambwiye ngo abana biwe arabazi kandi azobarinda kandi azogumana nabo, uvyizere nuko nyene Yesu azobana nawe. Nawe mwene data, ndakuremesha wamaze gufata urucanco, nawe guma muri Yesu, niwihana ibyaha byawe, niwiyeze gose, urupfu nigwaza ubunyene rukujane, Yesu azokwakira. Ariko niryo icyo gihe c'ikidodo ngo nicagera ntuzoshobora kwesha pancuti. Ibyo ntabyo nzi, biri mu ibanga ry'Imana. Nanje naramubaje nti none aba bandi bobo batarucancwe hamwe ico kidodo coza, abo bobo ntibohava nabo nyene barusha bemera. Aca arambwira ati uwihanganiye ibi akemera guheba akazi, akemera aya maprivilege yose bariko barabemerera, akavyanka ku bwa Kristo, uwo ntibizomugora no gucibwa izosi ku bwa Kristo. Uyu ntibizomugora kuko ni icamubuje kubikora. Nubu izo nguvu zimuteye kumva yuko naho biruko atazogwakira, izo nguvu izo nizo zomushoboza no muri ico gihe kizoza. Nuko rero tumenye ibihaho bigeze bene data. Umwami Yesu nabahezagire. Mwari kumwe na Françoise Habonayo. Inomero zanje za telefone ni +46 768 00 65 46. Dusenganire umwami Yesu Kristo araje gutora umugeni wiwe. Imana nibahezagire. Amen. Data, mu izina rya Yesu ndagukengurukiye, ndagushimiye, uri umwami ukomeye. Habwa icubahiro kuko umpaye kuvuga iyi message. Yesu uhezagira abayakiriye bose, kandi data wa twese uri mu ijuru, umugeni wawe ushishikare kumweza. Urakoze mwami Imana, ukurikirana iyi message, urokora abakwiye kurokogwa. Data uzobukoze. Ndagushimiye kubikora kandi ubyumvise, ni mu izina ryawe ryera Yesu. Amen. Haleluya. Ishene bene data turiko turavugira ko ndazi ko muyizi, abatayizi nabo ni shene Habonayo. Ni mugende mugire subscribe, hanyuma murabe ibirimwo, musanze harimwe ibyo mutari bwumve mubyumvirize, musanze harimwe ibyo mwosangiza na bene data mubashire, kuko turi mu gihe Yesu yaduhaye ubu burenganzira bwo guhanahana inkuru kugira ngo abantu benshi bakire. Yesu abaha umugisha. Amen.